Ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu ntumbero yo gushigikira amashengero ku bw'uruhara rudasanzwe afise mu iterambere ry'igihugu n'abene gihugu, umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2023 yarashikanye isezerano yari yaremereye ishengero rya Emmanuel ry'Imatongo mu ntara ya Kayanza, aho yatanze imifuko 150 y'isima n'amafera beto 45 biharurwa mu gaciro ka miliyoni za babindwi z'amafaranga y'amarundi, hamwe n'uwundi miliyoni umwe wo kuzohemba abakozi bakora kuri iyo nyubako y'urushengero, akaba yose hamwe yaba miliyoni 8 z'amafaranga y'amarundi. Naho impingi kiri ndende kuri urwo rushengero rugikeneye ibintu vyinshi, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yabasavye gushira ku mutima ushima iyo ntererano yiwe uko ingana kose, ati soroso rigwiriye iroye. Nuko igihe naheruka hano twaraganiriye neza hano mu rushengero turigishanya, banze ndabashimire kuko abo mwagiye mutuma baranshikirije ubutumwa bwaranshitseko ko mwashimye, jewe ahubwo ndakomye amashi cyane. Rero hari ikintu nabemeye ndavuga nti reka tuze turabe akantu natwe twoterera kugira ngo dufashe hano mubandanye muduza ikivi. Ako kantu rero sakantu kanini ko biragoye, nukuri biragoye. Noneho turavuga tuti reka dukore ko tubishoboye, turabe ko hari akantu twoshobora natwe gufasha. Rero muri ako gafashanyo twarabonye urwandiko ikete mwatwandikiye, murashira ko n'ibintu nkenerwa mabona byo ushobora kubafasha kugira ngo mubandanye mwubaka. Muri ibyo rero kwari guhitamo umuntu akaraba mbega nibwo rero tugiye kuraba barashobora kuboneka imifuko y'isima 150. Hashobora no kuboneka amafera beto 45. Vyose bikaba biri nko miliyoni 6,939. Nugushira ku mutima ni duke, ariko isoroso iravamo ikagwira. Aha ni haza uwundi akongera akahaca, bizomufasha, bizongera bifashe. Mugabo byose no kubihereza Imana, kuko ububasha n'ubushobozi n'ibikorwa vyiza ni ivy'Imana. Kumbure no kuvana hiyo mifuko ahiri n'ibyo byuma mubishikana aho mutegerezwa kuzogenda mubishira, hariho umiliyoni baza kubahereza kugira ngo muzoshobora kuzohemba bazoshobora kubivana aho babijana aho mutegerezwa kubishira. Rero nkuko nari ndabivuze, mushire ku mutima ushima nubwo ari dukeye, kuko ndabona ibikorwa birimo kweri, ibikorwa birimo ni byinshi. Nzoraba ndabadodorere hamwe numve ko hari ikintu sinzi ngo ni ryari, mugabo cyo ndashira ukubute.
Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba yasozereye ijambo ryiwe abaremesha ko agiye kubandanya badodorera hirya no hino kugira bafashe kurondera abandi babashigikira muri ico gikorwa c'inyubako. Kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 13 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023, igisata kijejwe vya politike mu buserukizi bw'igihugu c'Ubusuwise mu Burundi caratunganije mu gisagara ca Ngozi uruganda rwo gukarihiriza ubwenge ba nyakubahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abakozi bamwe bo muri izo nzego mu bijanye n'ingene itunganywa n'itangwa ry'amasoko ya leta rikogwa. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana akaba ariwe yuguruye ivyo bikogwa. Nous voudrions d'emblée remercier Monsieur le Gouverneur pour son accueil chaleureux dans cette belle province d'Ongozi. Imbere ya vyose tubanje gushimira Imana ku buntu n'urukundo yatugiriye tukaba twongeye gukoranira hano turi bazima. Turashimiye muri rusangi buramatari w'intara nziza ya Ngozi kukuntu yatwakiriye neza. Twifadikanije n'umuhanuzi ajejwe vya mu buserukizi bw'Ubusuwise mu Burundi mu guha ikaze banyakubahwa abashinga amateka, abakenguza amateka n'abakozi bakuru b'inamashinga amateka na nkenguza amateka za Republika y'u Burundi mu ruganda rwo gukarisha ubwenge ku bijanye n'itunganywa hamwe n'itangwa ry'amasoko ya leta. Uru ruganda rutunganijwe mu ndwi igira kabiri y'ikiringo c'akaruhuko k'abashinga amateka n'abakenguza amateka, n'ikiringo aho banyakubahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka baba baruhutse mu miryango yabo bakongera bakegera n'abene gihugu na cane bo mu ntara batorewemwo. Abagenzi banje bashinga amateka bakenguza amateka, ibiro vy'inama nshinga amateka na nkenguza amateka birabashimira kubona mwarahagaritse imirimo yanyu mwitabira runo ruganda. N'akaryo keza ko gukurikirana inyigisho atabibahungabanya bifatiye ku bikorwa vyo mu migwi canke inama za bose. Ku bijanye n'urutonde rw'ibizokwigwa bishimikiye ahanini ku mategeko anwanisha amashirahamwe ya leta n'ayigenga, kurabira hamwe ingingo zitandukanye ziri muri ico gisata zitsimbataza intwari ibereye, ishikwa ko habanje kubahirizwa ingingo zifatiye ku guhiganwa, gukorera ku mugaragaro, kunganisha amahirwe, gutanga umwimbu ubereye hakoresheje uburyo buke. Ni muri iyo ntumbero ibwirizwa nimero 1 agakoni gakitse ubusa 4 ryo kuwa 29/0 umwaka wa 2018 rijanye no guhindura ibwirizwa nomero 1 agakoni gakitse ubusa 1 ryo kuwa 4 Ruhuhuma 2008 ryerekeye igitabo c'amasoko ya leta rishinga urwego rwo gutangaza, gutunganya amasoko ya leta hamwe no gutatura amatati. Uru ruganda rugamije rero gutahura kumwe ubushobozi bwo gushira mu ngiro ico gitabo c'amasoko ya leta, kandi twizeye yuko tuzoshika kuri iryo hangiro kubera ko izi nyigisho tugira turonke tuzihabwa n'abahinga bafise ubumenyi buhagije muri ico gisata. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka zirabashimira kubona mwemeye ubutumire bwo kuza gutanga inyigisho. Banyakubahwa mwaje gukurikirana zino nyigisho, akana karyo keza ko guhanahana ivyiyumviro hagati yacu ndetse n'abigisha dufise bagatanga inyishu ku bibazo bimwe duhura navyo kugira ngo ntihagire uwusigarana akangonongono kuba kari gahari. Ugukurikirana hamwe ivyo vyigwa n'inzego nshinga amateka na nkenguza amateka zisanzwe zitunganiriza ivy'intwaro n'ubutunzi bizofasha kuganira ku bibazo izo nzego zigenda zihura navyo. Turizera neza ko inyuma y'izi nyigisho banyakubahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka
bazotahukana ubumenyi bukwiye kugira baze bashobore kubahiriza intwari ibereye muri izo nzego ndetse bashobore no kugenzura neza ibikorwa vya leta ku bijanye no gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Ntitworangiza tudakengurukiye abo bose bitanze bidasanzwe mu itunganywa ry'izi nyigisho. Inama nshingamateka na nkenguzamateka zirakengurukira cane bimwe vy'imvamutima ibiro bijejwe gufashanya ku Burundi n'Ubuswise basanzwe bafitaniye imigenderanire myiza igaragarira mu gushigikira ibikorwa bitandukanye. Mu kurangiza twifuza ko ivyo bikorwa vyogenda neza nk'uko vyatunganijwe, tukagira ko tubamenyesha ko twuguruye icese uru ruganda rwo gukarisha ubwenge mu vyerekeye itunganywa ry'amasoko ya leta. Murakoze. Le Parlement du Burundi est particulièrement et infiniment reconnaissant au Bureau de la coopération suisse-Burundi, avec lequel il entretient une coopération solide qui se matérialise par des appuis multiformes. Enfin, nous souhaitons plein succès pour le déroulement de toutes les activités programmées et nous déclarons ouvert l'atelier de formation sur les principes et les pratiques de passation et de gestion des marchés publics. Nous vous remercions, que Dieu vous bénisse. Mu vyihweje bakaba basanze kandi ingingo ya 27, ya 28, ya 29, ya 42, ya 43 na 49 zidahura neza n'itegeko rigenga amafaranga Burundi buzokoresha muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024, kuko vyogorana ingene kimwe bita budget programme gishoboka, ari naco gituma boraba ku buryo buhura n'imigambi bateguye gukora mu mezi 3. Umworosha muri ivyo bikorwa akaba n'umushingamateka Nestor Ntahontuye yaratanze icegeranyo c'ivyaranguwe muri urwo ruganda, aho amenyesha ko guhinyanyura igitabo kigenga itangwa ry'amasoko ya leta ari nkenerwa. Kuhibonekeza utunenge bakaba basanze abajejwe ivyo gutanga amasoko n'abayashira mu ngiro boja barahugurwa, ariko kandi hakajamwe ababifitiye ubuhinga. Bakaba basozereye basaba leta gukurikirana neza inzego zijejwe gutanga amasoko ya leta yuko zikora neza no guhugo rwego abantu bafise ubwenge n'ubumenyi bukwiye. Twobamenyesha rero ko ubumenyi bakuye muri urwo ruganda buzotuma izo nzego zatowe n'abene gihugu zikurikirana neza ibikorwa vya leta. Ego nivyo inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka duhejeje kugira ivyigwa biri ku misi 4 turabira hamwe uko amategeko eka ndetse n'ukuntu ibintu vyubatse mu masoko ya leta. Twarabonye rero amategeko asanzwe abigenga ndetse turabona n'ivyo twohinyanyura, ndetse turabona yuko amasoko ya leta bisaba ko kugwa ibitari bike kugira binyaruke, na cane cane yuko turiko turaja ndetse twamaze kwinjira mu ntumbero yo gukora ibikorwa bizana umusaruro mu mwanya muto kandi mu gihe vyagenewe, bimwe twita mu gifaransa budget programme. Na karyo rero twarabonye neza yuko inama nshingamateka na nkenguzamateka bazoheza cane bagaheza bagakora ivyo bajejwe mu vyo kuza kugenzura uko leta isanzwe ikora kugira bayisahirize aho bahari utunenge baheze bafashe kugira dushobore kuronka umusaruro, na cane cane yuko amasoko ya leta bikunda kuvugwa kakunda guteba, mugabo muri iki gihe turiko turakorera ku mwanya ndetse dukorera ku musaruro, bikenerwa ko amasoko azonyaruka ndetse agakorwa n'ingoga kandi agashika ku musaruro ukwiye kugira umwene gihugu ivyo yagenewe vyose ashobore kuca bironka mu mwanya wo mu gihe cyo, ndetse naho bizoba bikorerwa hose
bishobore gushika atangorane. Nuko rero niko abashinga amateka n'abakenguza amateka babonye igikorwa bagiye gukora vuba cyo gushika ku rubuga kugira barabe ndetse uko amasoko yagiye aratangwa n'ukuntu yagiye aragenda ndetse n'umusaruro wagiye uraboneka muri ayo masoko. Ahari utunenge naho baheze babandanye bakorana na leta ku neza y'umwene gihugu. Nuko niko twabibonye kandi bizoheza bifashe cyane abene gihugu n'igihugu ndetse n'abajejwe amasoko n'inzego zitandukanye bazoheza bace basahirizwa n'abashinga amateka n'abakenguza amateka kugira ibikorwa bibandanye bigenda neza, umusaruro ubandanye uboneka ku mwanya we. Nivyo hariho heshi hibonekeza utunenge, mugabo tugiye kubiraba neza twasanze n'utunenge tuva yuko abatanga amasoko ndetse n'abayakora bataba bazi neza ibiri mu mategeko agenga gutanga amasoko ndetse no gushira mu ngira ayo masoko. Twacero tubona neza yuko hakenewe cyane yuko yaba batanga amasoko ndetse n'abayashira mu ngiro yuko bo kwama bariko barahugurwa kandi bagakurikiza amategeko yashizweho mu bijanywe n'amasoko. Ikindi twabonye kandi nuko abajejwe gukurikirana amasoko kuja mu makomisiyo atandukanye hojayo abasanzwe babifitse ubuhinga. Notanga nk'akarorero nk'isoko rijanye kubakwa inzu canke amashure canke amavuriro canke n'izindi nyubako zitandukanye, birasaba ko hajamwo abize ivyo kubaka kugira bamenye ivyo bakurikirana kuko nibo baba babizi. Naho rero naho nyene naho guhinyanyura uko twabonye ko bikunda gushika ugasanga abajeje gukurikirana isoko ntibafise ubumenyi bukwiye muri ico gisata babagiye gukurikiranamwo isoko riba ririko rirarangurirwamo. Ijambo ryo gusozera urwo ruganda rikaba ryashikirijwe na nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka Denise Ndadaye muri rwa rukurikirane rw'ibikorwa vyo mu karuhuko k'abashinga amateka. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka nyakubahwa Bere Gashatsi yarifadikanije n'abene gihugu bo mu ntara ya Mwaro mu kurangura ibikorwa vy'iterambere rusangi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Mukakaro umwaka wa 2023. Ivyo bikorwa vyabereye ku musozi Gatare komine Gisozi y'intara ya Mwaro, bikaba vyari bishingiye ku kwegereza amabuye ku kibanza kizokubakwamwo ikibuga c'inkino mpuzamakungu kizoba kigira kabiri ku mugabane wa Afrika. Umushinga amateka Bere Gashatsi yashimye cyane ico ciyumviro kidasanzwe, acarereka abanyamwaro ivyiza bizozanana n'ico kibuga kiriko cyubakwa. Ati kandi inkino mpuzamakungu zirafise ico zongereza ku butunzi bwaho zibereye. Intara ya Mwaro izohungukira abanonotsi, ubuzi bushasha, ingenzi zizohatemberera zihasiga amahera y'agaciro ndetse n'urudandazwa rwiyongere. Ngarukero kuri stade muri kumurubaka. Kenshi ndazi bamwe bashobora kuba bumva ngo iki ngo mbega stade izotumarira iki. Iri biterambere ryabashware mu ngaha Imwaro. Stade Olympique ya kabiri muri Afrika. Abanyamwaro musanzwe ubwa mbere muba ahantu hameze neza, harakayaga keza, ndetse ndazi no mu gihugu abatlete benshi ngaha za Mwaro za Mugamba niho kenshi usanga bapfa. Iyi stade mukayubaka iyi mukangayanya abana banyu niho bazogirira imyimenyerezo, maze abana b'Imwaro abana b'Igisozi ejo bahinduke bankazanyambi bave n'utenyo ngabo ba Francine. Igihugu cyacu kimenyekana mu makungu. Ikindi stade nimwayubaka mumenye ko muzoca muronka ingenzi, amakungu yose azoza gukirira ngaha, baje ngaha bazobasaba indaro, nukuvuga ko mutamwubaka amahoteli.
amafaranga y'agaciro kuko bo ntibazana amafaranga y'amarundi bazana amafaranga mvamakungu maze ubuzima bw'umunyamwaro bugaca butera imbere. Nicyo gituma ndabahamagariye mwese kuza muyitaba ku bwinshi kugira ngo iyi stade iduge vuba bwangu. Abazobafasha bazobafasha babona aho mugejeje. Hari ibyo mushobora gukora mwebwe nyene maze intererano ikaza mwamaze gushinga isemo. Yaciye abereka rero ko uruhara runini ruri iwabo mu kubungabunga amahoro n'umutekano, hatibagiwe gukorana neza hagati y'indongozi n'abenegihugu. Bitabaye uko ico kibuga nta karusho gishobora kuzana kuko ata amahoro n'umutekano nta butunzi bushoboka. Imbere yo kurangiza ijambo, yahimirije abenegihugu kwijukira imigambi yo kwiteza imbere mu burimyi n'ubworozi. Aho twovuga korora inkwavu, inkoko n'impene hamwe no kurima mu myaba canke ahandi bakoresheje ubuhinga bwo kuvomera nko mu gihe cici. Gutyo Uburundi buzohava bushikira ihangiro bwihaye ryo kuba igihugu cifashe mu mwaka w'2040 buce buba igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Mu kurangiza yaravuniye akagohe abenegihugu ngo bijukire kubika umwimbu mu bigega rusangi kugira birinde abasuma babarara ku mugono, ndetse bikabarinda no gusesagura kugira ntibazobura imbuto hageze igihe cyo guteragira. Aha akaba ari naho dusozereye ikiganiro c'uno munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha.